amatwi canke imishatsi, kumurya ibinuma, kumucekangura uburiko uhohotera umwana. Bavyeyi, mwiteho kwama mwubahiriza agateka k'abana banyu. Niteka rero kubona mwahisemwo gukurikira ibiganiro mushikirizwa na radio Nderagakura, mwamaze kuvyumva yuko ari umwanya w'amakuru mu Kirundi. Tuyahere rero kuri bikuru biyagize. Abakozi bakukira ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi basabwa kwitabira rusasuma rw'abakozi gwemirije gukorwa muri ubwo bushikiranganje, kuko ngo uwo batazosasuma azosha atakaza akazi. Ako kamo rero kakaba katewe kuri uyu wa gatanu n'umunganizi w'umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi Hermenegilde Burikukiye mu nama bwo bushikiranganje bwatunganije ku bayobozi bakuru hamwe n'abayobozi babukukira, hakaba hari mu ntumbero yo kubasigurira ibijanye n'ubwo rusasuma. Kuva ku igenekerezo rya 12 ruheshi uno mwaka harategekanijwe isekeza ryo gupima abakenyezi bafise indwara yo mu kigo mu ntara zose z'igihugu. Ivyo bikaba bishikirizwa na muganga Anani Ndacayisaba arongoye umugambi w'igihugu wirondoka arijanye n'amagara meza. Hakaba hari mu ruganda n'abamenyesha makuru rwo kuri uyu wa gatanu kugira ngo ibimenyesha makuru biterere mu gutuza iyo ndwara. Nawe mushikiranganje mu vyajejwe harimwo imico n'akaranga arahumuriza abaririmbyi b'abarundi basanzwe bakorera ibiteramo mu kigo c'imico kama bita Paredeza ko atabindi bikorwa bindi ivyoba bitegekanijwe kuharangurirwa. Ezekiel Nibigira akaba yabishikirije kuri uyu wa kabiri mu gihe yari kaganira nabo baririmbyi, aho bamushikiriza amakenga yabo avuga ko ico kibanza coba cariko kiraronderwa n'abantu bashaka kuhakorera umugambi ujanye n'ubworozi bw'inkoko. Ngize rero ingingo nkuru zigize ano makuru idoni mukanya. Charles Bigirimana niwe ahagarariye no makuru mu buhinga bw'ivyuma, akaba ari nawe atuma amajwi n'amasanamu bibashikira neza ku bariko barakurikirana ku rubuga Facebook live kwa radio Nderagakura. Aloise Ndayisaba rero nije ngiye kubashikiriza ano makuru. Tuhere mu gisata c'indero aho abakozi bakukira ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi basabwa kuzokwitabira rusasuma rw'abakozi gwemirije gukorwa muri ubwo bushikiranganje, kuko ngo uwo batazosasuma azoca atakaza akazi. Ako kamo rero bagatewe kuri uyu wa gatanu n'umunganizi w'umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi Hermenegilde Burikukiye. Munama ubwo bushikiranganje bwatunganije ku bayobozi bakuru hamwe n'abayobozi babukukira mu ntumbero yo kubasigurira ibijanye n'ubwo rusasuma. Hermenegilde Burikukiye akavuga ko ari nyuma yaho basanze hari abakozi bagera ku 4,454 banditswe mu bushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi kandi batabaho. Ino nkuru tuyibaze mugenzi wacu Eric Yarankunze. Muri iyo nama umwunganizi w'umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi Hermenegilde Burikukiye yamenyesheje ko basanze mu bushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi hari abakozi barenga 4,000 bahembwa kandi batabaho. Igihe bariko barategura ibijanye na politique salariale harabonetse abakozi bangana 4,454 banditswe mu bushikiranganje bw'indero bahembwa, ariko tugiye kuraba abo bakozi dusanga ntabariho. Hermenegilde Burikukiye akavuga ko ari naco gituma baciye bafata ingingo yo gutunganya rusasuma y'abakozi bose bakukira ubwo bushikiranganje kugira hamenyekane abari ku kazi koko. Agatera kama abakozi bose bakukira ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi katawosiba muri iyo rusasuma kuko azoba atakaje akazi kiwe. Ni rusasuma izoba ikoresheje ubuhinga electronique, bigasaba yuko muri urwo rusasuma abakozi bose baba rusanse bakandikwa, gutyo utazoba yanditswe muri urwo rutonde n'akazi n'impembo azoca bisezererwa. Ntihagiye n'umwe azosiba muri iyo rusasuma kuko
ariwe azoba yikuye mu kazi. Nayo urongoye umuguje jo gutunganya iyo rusasuma Zavyengenda Kumana amenyesha ko umukozi wese bazomusasuma bamusanze ku kazi ahakorera. Umudiregiteri azoba afise telefone zishobora gufata amafoto. Uko azosansuma umukozi ahembwa na leta ngaho hakaba hariho n'umuzamu nawe nyene acungera biblioteke akaba ahembwa na leta nawe nyene azomufotora. Uko asansumye hazoba hariho liste yandikako amazina yiwe, nimero y'akaranga muntu, itelefone yiwe ayifise, uwo muntu acasinya. Kucerekeye abakozi bazoba bagiye mu bundi butumwa bw'akazi ntibashobore gusasumwa, Zavyengenda Kumana amenyesha ko abarongoye ibisata abo bakozi bakukira bazoca batanga icegeranyo hambavu y'urutonde rw'abazoba basasumwe gisiguriye abo bandi bazoba bari. Muzoca mugira iyindi raporo yakompanya gwa rusansuma abantu fizike, muvuga muti ariko yamara naho ababaye rusansaraba hariho abandi, uyu yari ngaha, uyu yari muri ibi. Iyo raporo nayo kandi sinye ikiduga mu biro by'umushikiranganje kugira ngo bibaye centralize bace babona abari bahari muri iyo ndwi fizikema n'abandi bari mu mabanga batumwe n'igihugu. Iyo nama ikaba yatunganije inyuma y'iyindi nkiyo yabaye ku wa kabiri w'inondwi ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega kubajejwe indero mu ntara umuntu mbere yo kubabwira ibijanye n'iyo rusasuma kugira baje kubisigurira abo barongoye. Erike Yarankunze tugukengurukire cyane. Abarundi basabwa kwijukira gusoma ibitabo maze bakabigira umugenzo kuko ngo arivyo bafasha kwiyumvira ku migambi mishasha y'iterambere. Umuyobozi mukuru w'ishure gishinze kwigisha indimi Isol ryo muri commune Muha mu gisagara ca Bujumbura, Jean-Claude Nduwayezu akavuga ko mu mashure abigisha bakunda gusoma ari nabo batanga ubumenyi bugezweho, akabasaba ko bokundisha abanyeshure gukorera mu migwi ibafasha guhanahana ivyiyumviro no kwisigura mu ndimi. Abarundi kenshi si umugenzi wacu wo gusoma, ariko nagoma ntumire abantu bose bakunde gusoma. Niko dufise abanditsi bake kubakunda basoma atari benshi, ariko notumira abantu gusoma cyane kubera ko nibwo buryo bwonyene bushoboka bwa mbere bwo gugumya ivyo umuntu yize. Kabiri nibwo buryo bukomeye mu bundi busho gutuma umuntu yuguruka mu vyiyumviro agashobora kuronka ivyimviro bishasha bimutuma aba mushasha mu mutwe kandi agashaho n'ibindi bikorwa bishasha biturutse mu vyo yashobora gusoma. Gusoma rero si ico gusa bituma umenya icyo abandi biyumvira biri mu iterambere navyo. Je nibaza mbere ko igihugu kidafise abantu badasoma ntavyo biri mu bishobora gutuma abantu badashobora gutera imbere kubera ko baguma na vya vyimviro nyene baguma bahanahana. Abantu nibasome naceca nk'abo bagiye nko kwishuri hoho ntitegeko nibasome bashobora no kwigisha nk'abigisha bo basho kongereza mu vyo bigisha, nibagerageze kuza barasoma ibitandukanye bicaye n'ivyigwa barize ku mashure yabo kugira ngo baguke kandi bakure mu buryo bwo kwiyumvira. Kandi sinico gusa bagira ubumenyi bwinshi cyane usho kubatuma ubwa mbere bubabeshaho kuko uko uronka ubumenyi bwinshi niko abantu baburondera kandi ko baburondera nawe urumva igice gikurikira. Icambere no shiza sikindi nuko abigisha bose basanzwe bigisha indimi mu mashure mato mato nayisumbuye ashaka na kaminuza boshiraho cyane gose uyu mugenzo wo gushiraho imigwi ku mashure cyo makaminuza ijejwe guha akaryo abanyeshuri gushobora kwisigura mu ndimi zitandukanye cyane v'amahanga ndetse n'ikirundi kuko n'ikirundi kenshi uri kurumviriza nk'urugwaruka rwarutse ubuvuba urumva ko ikirundi cabo ntigishinze imizi. Hakabaho ibiganiro bisho kuza biraha uburyo abantu gushikiza ivyiyumviro vyabo hama akabaho n'abakurira baza barabara ati iki ntikivugwa, iki kiravugwa, iki kirazira, iki ntikizira. Umwimbo uvuye mu burimyi n'ubworozi ngo ni kimwe mu bisahiriza mu gufungurira abanyeshure bo mu ndaro ku ishure ry'akarorero rya Makamba yo mu ntara ya Makamba. Umuyobozi w'iryo shure Andre Nininahazwe akamenyesha ko bashobora kwimbura itoni 2 z'ibigori hamwe n'itoni 2 z'ibiharage, akavuga ko uwo mwimbu ubasahiriza na cane cane y'ibiciro vyabaye umurengera kw'isoko. Mu bijanye no kuba kugwaruka hano kw'ishure ubwa mbere turakenguruka naho tubona ibiciro ku masoko biguma biduga. Abana dufise turashobora kugaburira 3 ku munsi, mu gatondo baranywa icayi, saa sita bagafungura no mwijoro bagafungura. Hanyuma turashimira leta kuko mu bijanye n'uburyo baturonsa kugira ngo abana bashobore gufungura buza ku gihe tugashobora gusuma bitagoranye. Hanyuma kandi n'intererano abana batanga yongereza bijya bita minervare navyo nyene biraheza
bikadufasha nariye twakira abana bakiri bato umwana bakeneye gukora kandi akongera agafungura hanyuma mbere kuri ivyo turaheza tukarima ibigori ibiharagi imboga zitandukanye ivyo byose rero iyo hageze ko tuvyimbura biraheza bigasahiriza bya bindi leta iduha bigatuma abana bashobora kubaho neza kandi bagashobora gufungura neza kubijanye n'ibigori ntihazobura itoni zibiri zizoronka kubijanye n'ibiharagi ubu twarabirimye ntibirera muga navyo nyene turizigiye nitwaronka bike ko dushobora kuzoronka izo toni zibiri nyene z'ibiharagi hambavu yo kurima turafise inka tworoye ingurube tworoye navyo nyene rero biradufasha amase duca tuyakura kwishure nyene hama kandi ushikanaje butujejwe bwaradufashije buradutegurira utuzu twasugumwe kw'ikibano bituma rero dushobora tabira baranadutunganirije umuyaga nkuba nyene uvuye ku mwanda haba umwanda mukuru canke umwanda mutoyi urafisa n'ingene ukoreshwa kugira ngo ufashe mu gutanga ivyo bijanye n'umwavu canke naho kuduha uwo muyaga nkuba uvuye uwo mwanda cyo bita biogaz. Radio Nderagakura isaha imwe iminota 42 tubandanye nano makuru mushikiranganje mu vyajejwe harimwo imico n'akaranga arahumuriza abaririmbyi b'abarundi basanzwe bakorera ibiteramo mu kigo c'imico kama bita Palais des Arts kiri ahi Bujumbura ko atabindi ibikorwa vyoba bitegekanijwe kuharangurirwa. Ezekiel Nibigira akaba yabishikirije kuri uyu wa kabiri mu gihe yari karaganira nabo baririmbyi aho bamushikiriza amakenga yabo avuga yuko ico kibanza coba cariko kirarondegwa n'abantu bashaka kuhakorera umugambi ujanye n'ubworozi bw'inkoko. Ezekiel Nibigira akamenyesha ko hari n'ibindi bigo vyo gukoreramwo ibiteramo bigiye kubakwa. Shoba kiriko kirategurwa ibigo bigiye gutegurwa ni byinshi kandi kubakwa ubu hariho ikigo kinini c'urwaruka kizoba kirimo n'ahantu nyene hakorerwa ivyo bintu vy'ibiteramo kandi co kigiye gutangura vuba turiko turondera ahantu hashobora kuja igikorwa nka bene ico citeka umwanya hagenaho hataratunganywa neza burya turiko turahangana n'ibibazo nkoramutima murabona turiko turimbura urwaruka ruriko rurimbura cane ibintu bitari bike kandi abanyamahanga nabo barabikeneye mu kiringo gito twararavye tuti none babe barabisanga hehe imbere yuko hatangura kugirane gusubirwamwo vya bintu vyiza dushobora kwereka abanyamahanga tugira tube turavyerekanira harya muri wa mwanya muto kuko ca kigo naco kigira gitangure kubakwa abo bantu ntibazoguma hasi kandi murazi yuko ivyo bitunganywa n'urwaruka naryo nitunga ry'igihugu kandi nagira ndababwire turageze kure urwaruka aho rugeze ibintu birashimishije ntaho biroye nta muntu tubihaye wundi ni vya leta kugira ngo twisuganye neza harya iga Palais des Arts itegerezwa gukora igikorwa yagenewe kandi nagira ndababwire kugira mubone ingene bihambaye cyane nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi ubwiwe yaravuze ati harya tuzohasubiramwo ibe Palais des Arts nyene ntihagira umuntu bakoroga mu muntu nagira ndababwire burya abantu badusaba ko tuhabaha bahagandarize bari benshi kandi abo nabo barashavuye byarabagoye urumva rero guca banyaruka bavuga ati noneho bagira bahororera inkoko biranyaruka gose kandi barazi ko namwe baririmbyi mufise ijwi rishikana mureme cane. Kuva ku igenekerezo rya 12 ruheshi uno mwaka harategekanijwe isekeza ryo gupima abakenyezi bafise indwara yo mu kigo mu ntara zose zigize igihugu. Ivyo bikaba bishikirizwa rero na muganga Ananinda Cayisaba arongoye umugambi w'igihugu wirondoka rijanye n'amagara meza mu Ruganda n'abamenyesha makuru gwo kuri uyu wa gatanu hakaba hari ukugira ibimenyesha makuru biterere mu gutuza iyo ndwara. Asaba rero abakenyezi bose bibona ko ibimenyetso vy'iyo ndwara kuzokwitaba iryo sekeza kuko ngo bazota bavugwa kandi ngo iyo ndwara ikaba ikira.
hari abantu batigeze bamenya iyo ngwara kazubona kwa muganga turiko turakira umukenyezi amaranye iyo ngwara imyaka 20 imyaka 30 no kuvuga ko atigeze amenya ibijanye n'iyo ngwara atigeze amenya ko iyo ngwara ivugwa kwa muganga kandi gakira nico gituma nk'abamenyesha makuru ko basaba ko mwomenyekanisha iyo ngwara ego bisanzwe bikorwa mu mavuriro ariko turashaka yuko mu bimenyesha makuru mu radio televiziyo iyo ngwara muyivuga kugira ngo umwene gihugu wese ayimenye abayigwaye bareke kuguma muhira bareke kuguma mu kigo nkuko tuvuga ingwara yo mu kigo baje habona bashigikirwe bavugwe kandi bumve ko ari abantu nk'abandi kandi yuko ari ingwara ivugwa kandi gakira guhera itariki ya 12 z'ukwezi kwa gatandatu abaganga basanzwe barabinonosoye bakorera mu kigo urumuri bazoca bakwiragira mu ntara kugira ngo basuzume abavuwe n'abashasha bafise ibimenyetso vyerekana yuko bashobora kuba bafise iyo ngwara hanyuma berekane igitigiri c'abantu bakenewe kujanwa mu kigo urumuri kugira ngo bashobore kuvugwa hazoca haba rero isekeza ryo kubavura mu kigo urumuri umukenyezi wese yumva afise ikimenyetso c'uko umubiri wiwe udashobora kwifata aguma ashaka kuja ku mwanda mukuru canke umwanda mukuru kazanana n'umwanda muto canke bafise ibimenyetso bishaka gusa nk'ivyo nuko guhera iryo genekerezo rya 12 igihe abaganga bazo batanguye kuja ku mavuriro nuko yo kwitura ivuriro rimwegereye mbere tuzotangaza twerekane amavuriro n'ikirangamisi caho abaganga bazogira hanyuma agende kwa muganga bamusuzume ntiyikumire ntagume muhira ntavuge ngo afise akamoto katameze neza ngo abantu baramutwenga ngo baza kumenya ngo kafise iyo ngwara oya ntihagire uwinyegeza bose nibaze bapimwe ufise iyo ngwara avugwe kandi azokira. Inkuru ya nyuma yano makuru imbere yuko dusezerana ishigwaho ry'imigwi ihaguruka yo kwiteza imbere mu gihugu cyose ngo ni kimwe mu vyaranguwe n'abakangurira amahoro muri no myaka ibiri ivyo bikaba rero ari vyashikirijwe n'umuhuza bikorwa mu ishirahamwe ry'abakangurira amahoro Anatoli Singira nkabo akaba hari mu nama ya bose yabereye mu gisagara ca Bujumbura kuri uyu wa gatanu akavuga kandi ko mu misi ya vuba bagiye kwigisha abandi bakangurira amahoro gukora imigambi mu ntumbero yo kwiteza imbere bakanateza imbere igihugu ni saha imwe rero iminota 48 cinshimira mwese mwariko murakurikira ano makuru kuko ariho tuyarangirije nshimire cyane na Charles Bigirimana yafashije mu buhinga bw'ivyuma gatuma amajwi n'amasanamu bibashikira atagatosi birimo Aloyizi ndayisaba nije nariko ndabashikiriza ano makuru tukaba tuzosubira mu makuru azobavugwa ejo isaha 12:25 ariko nkaba ndabifurije kandi kugira ijoro ryiza ndanabifuriza kubandanya munezerezwa n'ibiganiro mushikirizwa na radio Nderagakura.